kuno munsi wa mbere tuje tuva muri weekend nziza ariko umwe wese aherere yagize weekend nziza. Turi ku munsi wa mbere muri Look Media mwabizi ko twashikiriza ibiganiro bitandukanye vya sport abari Look Sport ku munsi wa mbere. Mumenyere ko ni ikiganiro dukunda kwashikiriza turi muri studio ari jewe ndi kumwe na mugenzi wanje Ingabire Jigahise ariko uno munsi ntari hafi ariko kandi ntituri no muri studio za Look Media ko mubona twasohotse ni ikiganiro twagiye gukorera hanze. Uno munsi rero tuje kuganira muri Look Sport no munsi ganira ku makuru y'inkino nuvuga ngo yaranze inondwi muri basketball gusa aho tuzokuba turi gushika ku bibuga bitandukanye kuri terrain département na entente sportive ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Imana ni kuri entente sportive ndetse na terrain secadem hariya muri messe des officiers niho inkino zariko zirabera kuko ku munsi w'Imana ikibuga cyari cyafashwe ko bon ariko navuga ngo agatizanye canke ikiyumba ko ministère imuvyijeje harimo ugwaruka yari yatije ikibuga ca département abandi ariko bakora ibindi bikorwa bavuga ngo febabu inkino zose yari ifise ku munsi w'Imana byabaye ngombwa ko zungururizwa ku kibuga ca Sekadem ariko bibaza ko byose byagenze neza inkino zaragenze neza uko zari zitegekanije. Ku munsi wa gatandatu harabaye inkino zitandukanye ku munsi w'Imana habaye inkino zitandukanye ariko ndaza ko tutaza gutsa ko zose turaza kuraba ibintu bikuru bavuga ngo byaranze ino weekend hari ku ndwi ya gatatu ndetse n'iya kane muri Amstel Basketball League inkino zitandukanye. Uno munsi ikintu cyambere tuvuga ko imigwi yose imaze gukina inkino zine kiretse imigwi ibiri imaze gukina inkino zitatu ndavuga mu gware zipo ndetse no mu gware mesha kuko urukino rwabo bari gukina ku munsi w'Imana ntishwashoboye kurangira kubera imvura urabona ko bimwe byo mwaka uheze turasubiye kubibamwo muri no mwaka ni urukino rwa mbere bishoboye gusiba kubera imvura izindi novuga ngo imvura yaragwa bakarindiye ariko bagasubira gukina ariko urukino rw'umugware zipo ndetse n'umugware mesha ku munsi w'Imana kuri terrain secadem ntibwashoboye kurangira ntibwashoboye kubandanya. Imigwi yose rero imaze gukina inkino zigera kuri zine turetse ibiri muri iyo migwi imaze gukina inkino zine hari imigwi imaze gutsinda inkino zose uko ari zine hari imigwi imaze gutsinda inkino zitatu hari imigwi imaze gutsinda inkino zibiri hari imigwi imaze gutsinda ngo urukino rumwe hari n'imigwi itarashobora gutsinda urukino na rumwe. Imigwi imaze gutsinda inkino zose uko ari zine ni imigwi ya Dinamo ndetse n'umugwi urunani nibo bamaze gutsinda inkino zabo zose zine. Imigwi imaze gutsinda inkino zitatu hari umugwi wa Tigers watsinze inkino zitatu utsindwa urukino rumwe ku munsi w'ejo ariko baratsindwa n'umugwi urunani. Umugwi remesha nyine maze gutsinda inkino zitatu ariko ntibatsindwa kuko urukino rwabo rwa kane ntirwashoboye kurangira nubwo tugiye kubabwira. Imigwi imaze gutsinda inkino zibiri hari umugwi wa Rezipo yamaze gutsinda inkino zibiri mu nkino zibiri za mbere nko muri indwi baratsinzwe n'umugwi wa Tigers ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Imana urukino rwabo ntirwashoboye kurangira ariko bakina n'umugwi wa Rezipo n'umugwi wa remesha n'abantunga. Iyindi migwi imaze gutsinda inkino zibiri n'umugwi wa Kerne ndetse n'umugwi wa Rezipo twababwiye umugwi wa Rezipo umugwi wa Kerne ndetse n'umugwi wa Aigle Noir. Imigwi imaze gutsindwa inkino zose uko ari zine hari umugwi wa Muzinga hari umugwi wa Young Eagles hari n'umugwi wa New Star ariko New Star barashoboye gutsinda urukino rumwe bivuga ngo wari watsinzwe n'umugwi wa Jimkana kuri match ya mbere ya champion ariko match umugwi wa Jimkana baza kuhana ko bakinije abakinyi babiri batari witwa Miguel ndetse n'uwitwa Mark Kabanzo. Nuko hari imigwi twuko twabwiye imaze gutsinda inkino zose imaze gutsindwa urukino rumwe imaze gutsindwa inkino zibiri imaze gutsindwa inkino zitatu ndetse hari n'imaze gutsindwa inkino zigera kuri zine. Mu nkino zabaye ku munsi wa gatatu ndetse ku munsi w'Imana hari inkino zari ziryoshe ku munsi wa gatandatu hari urukino rukomeye cyane hagati y'umugwi wa Remesha ndetse n'umugwi wa Jimkana ko rwa rukino ruri equilibre n'ubwo Remesha aje kuba itsinda mu minota ya nyuma urabona ko ni match nziza cyane. Twaje ko tubona inkino nziza ku munsi w'Imana hagati y'umugwi w'urunani ndetse n'umugwi wa Tigers rwa rukino rwiza urabona ko umugwi w'urunani waje kuba udomina cyane n'umugwi wa Tigers ku manota kuri 71 ku manota 53 n'urukino ruvuga ngo rutari gorosha bukiye mu gice cya mbere nivyo urunani rwaje ruri imbere amata agera kuri 13 bavuye muri troisième quart naho nyene urunani rwaza ruranfonsa cyane wibuka ko bagize difference igera ku matagera kuri 20 ariko muri gace kanyuma mu ntango ubona ko Tigers zashoboye gukora amanota atari make haro randi bashoboye kugira amanota kuri 11 ku busa ubona ko Tigers yari yagerageje ariko mu mpera urabona ko urunani rwaje kuba rwempoza rwa y'urunani nyene ni urunani rwaje kuba rukina ni match yaje kubonekamo amapaniye ku matro promotion kuri kote y'urunani yaza ko cyabaye cré imwe muri 6 mu gurunani ama shoot de loin ku bakinyi bose mu gurunani ubona ko bariko barahesesa amatir de loin yaba Mariki yaba Homis yaba
yaba Jire yaba Zadi yaba Israel n'abandi batandukanye bose baje kuba baresa amatira twapwe ibitagenze uko kumugwa Tigers kuko neza ko muri match yose na amapani atwapwe ashika kuri atatu baje kuba abatsinda muri match yose nuko twaje kwa tuganira na Elvis Akizimana Gafyisi inyuma y'urukino niwe twiganira ingene urunani yabonye urunani mbega iyo ntsinzi iramuha ishusho nziza y'urunani ndaza kuba bitwishura aza kuba twishura kandi ni kuva champion tangura ntituraza kuba tubona umukinyi Prosper Muhire amoneka mu urunani ariko ni Elvis Akizimana yemeza ko vuba cyane azoba yagarutse umugwi urunani reka twumvirize Elvis Akizimana mwaje gutsinda mugwa rezi wa Tigers wana urukino rwari rumeze gute uruzi urukino rwari rumeze rwa rukino rutoroshe umugwi wa Tigers ngina nkuko mwabibonye dutangura saison umugwi wikomeje uragira amarokritima meza umumeneur umuelie no mupivot rero twari tuzi ko rukino rutoroshe twararuteguye ko byategerezwa neze twakinye urukino na New Star umva ni match ziguma zituduza niveau zitwereka ahantu tugeze aho dushikana rero nibaza ko uko twarubonye nuko twari turuzi rwa rukino rukomeye nkuko mwabibonye twagize amakosa mugabo twageze kwiajusta nabo dufise turashobora gutsinda ya uno musi nibaza ko ni match ya mbere ikomeye mu kimwe no saison n'izindi zari zikomeye mugabo Tigers je equipe yagize ubona resultat no musi ragwa confiance ko equipe y'urunani yashoboye gushika kuri niveau ushaka oya ntiturashika kuri niveau ikomeye ni dufata match imwe ku yindi ukuvuga yuko gushika no musi ndi satisfait naho abangu bacu bageze umupira ko barakina hari n'izindi match z'inyuma zikomeye nizo twakinye ntizari zoroshe mugabo hari izindi z'inyuma zikomeye notama za Remesha za Rezipo za Dinamo ntiturakina rero nibaza yuko inkino ntizisa urukino rumwe rurisa kandi uko twagiye turayibona do par l'expérience si ibintu uvuga ngo no musi ngo Tigers ejo ndocantsinda na akaoya ama equipe yose ameze gutya ama physionomie irahinduka physionomie ya match bivanye n'abakinyi bari en place ama match ups abahari rero nibaza yuko ntitwavuga yuko tugeza aho twashaka mugabo turiko turajayo ni ibintu biducizere cyane turiko turaja kamera ya muri mitambere twabonye ko mwatsinze amashuti menshi ça fait partie ya ideology yawe warababwira no amashuti yo defense yuguruye ba muragerageza bukinjira indani bagerageje kugara muri open murashuta jewe abakinyi biwanje baraza amasese mese dukora nta numwe mbuza gushuta iyo yuguruye alors yara makozo yipresence na shuti rimwe yabaye force barawurikura bagashuta ko ndazi ko baranazinjiza mugabo twagerageje turana ibihengere vya Tigers turageza rero guca dukinira indani naho kubera twonye yuko hari ibibazo bari bafise muri couverture ingene bariko barasubira inyuma ingene bariko baragira ama rotation défensive ivyo byose hama twageza kwiajusta par rapport ya ivyo défense iriko iradu ntiturabona Prosper muri match n'imwe tuzomora match zikurikira ego Prosper azoza nibaza yuko atamisi sigaye atarashika ngaha anye nkaro turu yo muzomubona zo baringa apana ruturu gusa na match za faza ndazi ko zo baringa hazimwe zimwe yakuso gatandatu nyene nabwiye ko umugwa Remesha weko akana umugwa Jimkana abana ko gwarukino nyene rutoroshe cyane gwarukino ruri équilibré yari match nziza hagati y'imigwi ibiri novuga ngo mwiza cyane muri no saison aho kagabo umugwi wa Jimkana yaje ko aronka intsinzi yiwe ya mbere ku munsi w'Imana baronka intsinzi ya mbere batsinda New Star ariko baza ko batsindwa si tapis vert sinzi muri basketball ko bavuga tapis vert muri football no bavuga tapis vert ariko baje ko batsindwa impaga canke forfait kubera bakirije abakinya bibiri batari ko tugana na Aime bitagoye atubwira ingene abona umugwa wa Remesha n'umugwi uvuga ngo abakinyi bashasha baje kuba ari benshi cyane bavuye mu gwa Young Eagles abandi bavuye muri B ariko Aime bitagoye afise effectif bavuga ngo shasha mugabo bafise parcours sans faute reka twumvirize ico Aime bitagoye avuga mweje utsinda umugwi wa Jimkana mutsinze inkino zitatu zikurikirana muri debut ya championnat muwa muri satisfait na performance za Remesha muri intango ya saison ubu urubaye urukino rwa gatatu dutsinze di satisfait urumva ni 3 victoire kuri 0 défaite mugabo inkino zibiri za mbere twarazitsinze byoroshe kuko yari imigwi ibayabaye mugabo imigwi wa Jimkana wo urakomeye naho tuwutsinze ari ibintu byinshi bitagenze neza nibaza yuko twava tuvugana kugira dukosore cyane muri defense maze guhana imigwi uko wabivuze mito hari imigwi ikomeye cyane mutarahura mu minsi irikira urizera kubona umugwi wa Remesha uriko urakosora amakosa mwakosheje no munsi mu nkino zikurikira yego cyane amakosa tuzoyakosora ejo turafise urukino rukomeye contre Rezipo urumva turifuza yuko turutsinda hama
cyo tugira evaluation nziza muri entraînement amakosa yabaye cyo tuyakorerako turiko tuyakosorera mu kibuga apana kuvuga tukibaza rero yuko amamaci akurikira zizoca zikurikira za Tigers urunani zikomeye nibaza yuko tuzoshika kuri izo maci amaherero twagize muri defense twayakosora. Ya mufise effectif irimo abakinyi bakiri bato bavuye muri B abandi bavuye muri Young Eagles muri satisfait na performance zabo ari ryambere bakiye mu Rwaremesha. Mbo je gushika ubunye ndi satisfait mugabo rero umukinyi hajya amaze gukamirika mubonera mu mamaci akomakomeye cyane urabona gushika ubunye tuguma tugira nuze melange y'abakinyi ba kera nabo bakiri bato urabona abakera bariko barakura hariyo ritme ubona batagifise physiquement ikwiye bajazuba turagira melange nabo bandi batoyi gushika ubu rero abo batoyi ndabona speed bafise ni nziza kandi baca baremeshwa nabonye basanzwe ari bakuru babo mugabo hazogera igihe usanga bari mu kibuga bonyene mu gihe nk'abo bakera barushe canke bagize amakosa menshi aho rero niho nzobona koko yuko basigaye baramiza akabuye k'abagabo amangashobora kuvuga nti bamwe bahora bita abana ubu bakuze gushika ubu rero izi match tugize ntibiraba baguma bakina bavanganye n'abakera mugabe birashobora gushika nko ku match zikomeye ugasanga Pone afise amakosa menshi ugasanga Derawari uko nyene Rudolphe bigasaba yuko bikina nabonyene aho rero niho nzoshobora kugira evaluation yabo neza ndavye bariko barikinana ataho wakera rimwe. Ya mu ntango ya saison muri Remesha haravuzwe ikibazo gikomeye cya Sumizi twanamubonye yaragarutse hano mu Bujumbura eske twaba tuzosubira kumubona mu Rwaremesha? Bo ico kibazo urumva kiri mu minwe y'inzego z'umugwi bariko baraganira twe turarindiriye mugabo adukiniye byo duhimbara cyane uko murabona ko tumukeneye turarindiriye rero turafise icizere yuko ashobora kuvamo ikintu nta bintu byinshi ndabizi ki dossier iri mu minwe y'aba manager ba equipe nawe mugabo bariko baraganira gato gato twizere ko azovamo ikintu kizima. Ku munsi wa gatandatu nyene hari urundi rukino rutari rworoshe hagati y'umugwi wa Tigers imbere yuko utsindwa n'umugwi wa urunani ku munsi w'Imana. Tigers yarakinye n'umugwi wa Rezipo ku munsi wa gatandatu nanyene rwa rukino rwiza cyane hagati y'imigwi ibiri iri kuragwanira bino bibanza bine vya mbere muri Amstel Basketball League n'umugwi wa Rezipo. Nuvuga ngo nanyene ni mwe mu equipe z'aba affective shasha ufise abakinyi benshi bashasha watakaje abakinyi benshi batari bake uno munsi n'umugwi wa Tigers naza ko ni effective ni equipe nanyene yagize recruitment nziza cyane umwaka ariko bafise ikibazo gikomeye c'abaetranje bafise abaetranje bagera kuri bane ariko bari oblige gushira abaetranje bagera kuri babiri kuri list afise Paul Erenge afise Jonathan Monze afise Jean Paul abo bose bavuye mu Rwarezipo bagaca bafitana David Ororo bari yarasanzwe mu Rwa Tigers bako baba oblige gusiga babiri bagakinisha babiri kuri Fedo match naza ko ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane uno mu Rwa Tigers usanzwe ufise muri uno mwaka ariko kandi ni baza ko ni coach Ahmed tumviriza ibyo aza kutubwira aho hari nyuma bakinira mu Rwarezipo ku munsi wa gatandatu imbere yuko baza gukina n'umugwi urunani. Mweje gutsinda mu Rwarezipo urukino marwanye gute? Nko mubibonye mu rukino rutari rworoshe kuva mu ntango gushika mu mpera barukino ruri mu nguvu nyinshi nko mubibonye ariko Imana iradushoboje gutsinda kandi tubyakiranye umunezero mwinshi cyane na equipe Rezipo duhangana gose urumva twitsinze Rezipo n'umunezero urusha. Ntitwabonye Paul Erenge mu kibuga yo afise ikibazo canke oya Erenge nta kibazo afise murabona ikibazo cy'abanyamahanga tutarenze babiri kuri liste turagerageza kubahindagura uno munsi yakinye numva dukinisha babiri gusa ntitubarenze numva rero turagerageza kubahindura kuko nta nico amategeko atubari. Ejo muzokera umugwi w'urunani ubona bikunda ko mushaka gutsinda urunani? Birakunda cyane kuko twese turi ku rugamba ngaha turiko turagwana nkuko nabivuze uheruka nta equipe nimwe yoroshe nta runani nta Dinamo nta Rezipo nta Remesha equipe zose zirakomeye urumva rero tegura match imwe ku yindi Rezipo turayitsinze n'urunani ejo twitegura kurutsinda kuko
tuje kugwana urunani ruje kugwana urumva turiteguye kugwana gushika ku munota wa nyuma. Ya nizo nkino zabaye ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana, ariko kandi ku munsi w'Imana habaye urukino rwari ruryo cyane hagati y'umugwi wa New Star ndetse n'umugwi wa Kerne, ariko yari match vyagwanye nuko ihera, ni match yaje kwa motansi zikomeye, ni New Star ni Kerne yaje kwitsinda New Star mutagera kuri 73 kuri 70. Kerne ibandanya ikonfirma ko ni equipe cyasha yo kwitega muri no umwaka w'inkino, wana ko ikigira intsinzi zibiri kuri zine zishoboka. Intsinzi defete zibiri bagize batsinzwe no mu Burundi no mu Rwanda mu Titwi, butsoma ko nta muntu yoza kubahora cyane, wana ko ni Kerne ni equipe iteguriye gutanga akazi ku migwi yose bagiye kuba bahangana muri umwaka w'inkino. Nizo nkino zashoboye kuba n'izindi zitandukanye twozica ko zose tuziheze, ariko mbere ko turangiza tukiri muri basketball nyene ku munsi wa gatandatu, ku munsi wa gatanu, ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana uza mu ntara ya Ngozi hazoba hariho ibirori, hazoba hariho ngo ihiganwa rizohabera mu ntara ya Ngozi rizohuza imigwi yo mu ntara, umugwi mu ntara ya Ngozi target urumuri n'indi migwi itatu zove hano Bujumbura, umugwi wa Dinamo na urunani n'iyindi bazoba bari mu ntara ya Ngozi mu higanwa ryise ryo kuvuga ngo ni higanwa ryateguwe mu ntara ya Ngozi ryo kurondera abafatanya bikorwa bazoza gushigikira basketball mu ntara ya Ngozi. Uko nibaza ko uwitwa Dr. Roger Rushingabigwi ni president wa association ya basketball y'Ubutanyerera Ababut, niwe yatunganije ihiganwa kugira ngo ashobore kuronka abafatanya bikorwa bashobora gushigikira basketball mu ntara ya Ngozi. Zizoba ku munsi wa gatanu, ku munsi wa gatandatu ndetse zirangire ku munsi w'Imana zo ari kuri Pasika. Ni hano mu gisagara cya Bujumbura bamaze kuba baronka abafatanya bikorwa bagera kuri babiri, harimo Holy Travel ndetse na Silence Beach baje kuba babemerera ibitandukanye kugira ngo bashobore gushigikira basketball mu ntara ya Ngozi. Dusanzwe tubikora mugabo hari ikintu tutari bwashikeko. Abino muri capital économique canke capital politique nibo bantu begereye cyane cyane les sièges y'amasociation, les sièges y'amassurance, les sièges y'amabanke, ku buryo twebwe twibuka misi yose gusaba sponsor dusanga ikiga cyaheze. Uno mwaka rero baturiye kara hakiri kare cyane ati aba bantu n'abavyeyi iyo mwabashikirije umugambi hakiri kare baritaba. Turabibonye rero ko twitavye, ariko rero imbere yo kubwira ibyo tuzokora nabashikirije mu ijambo ntangamarara yuko iyi tournoi tuzigiye kuzokora ari yo kuzorondera abafatanya bikorwa banyabo, partenariat durable. Ubu rero iyi fashanyo baduhaye ubwa mbere idufashije rero kugira ngo nabo ba partenaire tubabone. Imigambi turayifise yo guteza imbere, nababwiye ko intumbero nyamukuru uretse no gukina ari kuronka infrastructure. Izo infrastructure rero dufise imigambi ibiri ya mbere yo kugira tube autonome, tugire autofinancement. Hariho projet dufise dushaka gusabira financement ya mbere yaga stand ka animation genre karaoke, kuko ikibuga dufise no kuri kibuga gifise ikibanza cyagutse karahema, hariho amatara, hari iki n'amazi. Tugira agastand ka karaoke ko dutuma ama orchestre, abantu baba artiste bazi barahateramira, bazi baratusigira ikintu dushira kuri compte kugira natwe tuzokwiteza imbere. Umugambi wa kabiri no kugira vestiaire. Ego naho tuvuga ko ari heza, vestiaire yakenewe cyane aho abakinyi bazoza barihindurira. Umugambi ugira kabiri, iyo migambi yose ko ari ibiri rero ikaba ishikana hafi miliyoni 60. Nizo rero avec le partenariat dushaka yuko bodufasha, hanyuma bikadufasha rero kuzoteza imbere inkino cyane. Wavuze yuko amashuri yokina, amakomine yokina, byose muri plan d'action turabifise, nikuri tugize imana tukaronka umufashanya bikorwa nka big. Na ayo makuru rero twariko turashikiriza kuri no munsi tuyagarukirize hano. Turashimye mwese mufashe kano kanya amudu kwirikirana, mugire aho muba mubaho naho.